Yo, bakunzi ibiganiro bica kuri DFTV. It's another day, another mood nkuko muko murabibona, another swagger. DJ Fan 257 na novuga ni turi muri mu nzu nziza ya DFTV 257 ndi kumwe n'abantu batatu mukabaye kigogwe inararibonye muri uno mwuga wo kumesha makuru cyane cyane bamenyesha makuru y'abaririmbyi ibintu bijana entertainment nibo twaboneye izuba twese ndahera kuwa mbere ubona ubundi ni Patrick Pajo beshi muramuzi kuri Buja FM muramuzi mu kiganiro agerageje gufasha abaraperi cyane cyane kuko arakunda rap. Patrick Pajo novuga ni numwe mu bamenyesha makuru bakera cyane tukira abanyeshuri twese twaza tumwumva n'urujwi rwiwe rwiza reka ndamumwanya baramutse ndaza guhera kuri we kontrabandanya ngabo ndahere kwanza kuri we Patrick Pajo kaze muri DFTV 257 muri studio nziza ndibaza akayaga ni bon uri yaguye. Yes, ndabona ari sawa urakoze cyane kutwakira urakoze cyane kumpa kaze muri studio ya DFTV ni studio nziza cyane imeze neza iryoshe kuba wicayemo iryoshe kumva odeur umwuka wungaha nahantu uvuga ko umuntu yicaye yuva ko ari muri studio kabisa studio nziza studio igezweho studio ikora kugira ngo abantu baririmbyi bamenyekane n'ibindi bintu abarundi bakora bimenyekane nibaza ko ari byiza cyane urakoze cyane kutwakira muri studio zanyu Fanny urakoze cyane naje ndakunda akazi kawe subiramo agugura nk'akazi nyene mve ko ari umwe warabumva kuri Buja FM. Yes, yeah DFTV nikisema DF na maanisha DJ Fanny nikisema DF na maanisha DJ Fanny ya man hip hop yes I tenga rero ni Patrick Pajo beshi muramuzi cyane mu kiganiro ciwe ahora bateramisha kuri Buja FM kuko mumaze kumwumva ari mu bwami bw'studio DFTV. Hagati rero yabo bantu babiri hari ubundi Christian Savio. Christian Savio kuba nuguto wumvirizira dosha kuba arakunda salsa niwe mumesha makuru wa mbere atanguje dance ya salsa ngahi Bujumbura aragira groupe ashiramwe ugwaruka rutari ruke rugatamba mugabo no misi ntavyo two turabona reka nawe tumuha ikaze mu bwami bwa studio ya DFTV 257. Ico yibagiye nuko twari kumwe na Nova. No ndi ku murongo ko navuze ati ni nararibonye zitatu muri no ko Nova twari kumwe ico gihe bon turacabandanya Nova ndamuzi ko byinshi cyane ego twahereye kuri Christian Savio karibu umuhungu wa Savio ava muri famille Savio umuhungu wa Savio muzuko wa Savio abana banje nabo bitwa buzukuruza ba Savio duza rero twagiye ego reka ndakubwire kabugenzi erega ntiwaguhenze nta utamuzi uyu mukobwa ni agira batamuhana hanya baramusangira baratwenga gusivye ukababona erega naho umutwengera n'umugesera kubera amanoti yawo mazi misuronka arakubesha ngo aragukunda ntiyahora kuvugisha umaze kuvyibagira ucumviriza nico abavyeyi bako barira aramomora aratobora uyo yari Christian Savio muramuzi ku radio isanganiro radio afite ikiganiro cyitwa Uburundi buraririmba ego Christian Savio kaze cyane muri studio ya DFTV 257 wimva gute kuburinga none erega inzo nshasha imoto bushasha ninde yo atukubwa neza nayo mapa ahubwo ikibazo ni kimwe izi parfum wazikuye he ndagerageza kugira iyi parfum vraiment nukwera abariko baradukukira badashaka kumva ivyo ndiko ngaha n'ahandi byose ni top ego turahereza rero ku novuga nti ago ubundi mukambwe nawe nyene muri no mwuga kumesha makuru nababwiye bakunzi biganiro bica kuri DFTV ndi kumwe n'abakambwe batatu inararibonye muri no muziki abantu bakoze ibikora inka nimba muzi Farias nimba muzi Basatbi nimba muzi n'abanenze kudondagura amazina ni kubgabo bashinga ntahe batatu bari muri bamwe mvuga ati muri bamwe mu mesha makuru sova ndi bo bonyene hariho nabandi mugabo abo natwebwe twakuze twize tubumva bafashe umugongo muziki w'u Burundi ubundi ni Alenova ibyiwe sino bivuga ndabiheze mu gice nababwira Alenova yarigishije
Fani muri WTM mu munani yaranyigishije ku ishuri umva ubu naho tukorana mu mwuga umwe Aleno Vakaze mu bwami bwa DFTV 257 na mahoro meza n'iteka ridasanzwe kwibusanga bino studios niyo naciye ni retrouver n'indana ahantu heza amota neza félicitations hanyuma gato karakura uravuze ngo narakwigishije ni byiza ndera gakura ndaryohewe cyane ego ndaryohewe kuba ndi mu mwuga umwe n'umwaza ari mu prof mwico gihe arakwega amatwi hari gihe bikene kuba sérieux umuntu araba sérieux hanyuma agafata ingingo qui s'impose umugabo umukolege ubu okay ego mwese ndabahaye ikaze muri studio ya DFTV nkuko navuze no munsi nabatumiye kugira dushoye kuganira kubihanze umuziki w'u Burundi ahagwaye kugira bariko baradukurikirana bose baze kuvuga ati uje wanyimye freestyle no reka ndamuhe nawe twagiye yeba libe rimwe n'umuziki dufasha mugabo kandi turanawukora twakoze kuva kera turarawize hanyuma turawukora n'ubu bamwe turawukora COVID-19 irakira ikingire wigisha abandi kuyikingira COVID-19 irakira igishe wigisha abandi kuyikingira basi inatosha yes iki kintu muracumvise abakozi kurikirana bazavyumvise ashaka kubafonda indirimbo ijanye na coronavirus ko yaturi mu gihe novuga ati anikiza kibangamiye isi yose urabona kumva gusa kabiti yaciye abandangirizako rero unushaka gukora uno ikintu kingora cyo gukora uno mwuga udakunda umuziki udashaka kumva sivyo none gasavye ego bifisiyo biva nkakuya nta mukoca aja mu kibuga atanawukinya atanawigeze ngaze kwigisha abakinyi nibaza ko urinda kuba ufise agaparcours gato ibaze mu vyerekeye umupira kiretse Mourinho gusa niba tigeze awukina okay nigeze akina umupira nigeze akina umupira Mourinho umukoca abafise amakupe du monde amakupe ya Champions League menshi mais chaque règle a son exception aragira exception mu bandi yes ariko arawukunda byerekana ko awukunda ashobora kuja mu kintu atagikunda ashobora kuba ukina ajyanye utabizi pa peut-être mu ndoto nawe nyene n'umupira ego novuga nti reka tuvuge rero ku bijanye n'ikibazo turavuga mu mpande zose abariko baradukurikirana bashoboye kumva ati bwa bundi kuko turasa abarundi benshi bari hanze y'igihugu bagiye bavukira za mutabira mugabo babona ibiba ku marezo sociaux batarigera bumva neza na neza umuntu abibabwira kuko mwebwe mumaze imyaka myinshi muri no muziki murazi ahagwaye kumbere mushaka mutamenya wati ndazi ibice jana kwijana muganda ashaka kubanzi 70% 70 ibice 70 kwijana ati tugwaya aha duhindura aha kumbure mu muramaze kubisigurira swata baririmbyi swata twebwe turi batonya kuri mwebwe mugabo tutabitahuye reka rero abakunda umuziki bakurikirana bino biganiro bagire bumve ahantu kumbura ashaka kuba ari umugenzi w'umu artiste kanaka kambwira ati narigeze kumva Christian Savio narigeze kumva Pajo narigeze kumva Leno bavuga gutya so gerageza wahindura aho hantu gatura ko twotera imbere kuko benshi bafashwe mu mugongo nabo barunzi bari hanze y'igihugu ego reka rero turatangurira hagati na hagati novuga kuri kwa Savio hari hagati kwanje mu mutwe ego turahera kwa Savio kugira agira icyo atubwiye ico ni kibazo gihambaye ni kibazo gikomeye gose gifise umuntu adashaka kwishura muri uno mwanya ngo akirangize ni kibazo namye numva ni kibazo batumiyemo abaririmbyi batandukanye imyaka myinshi cyane mugabo umuntu adashaka gutora inyishu mu mwanya umwe ngo akirangize hari ikintu bita industrie musicale ni kuvuga yuko ni nk'ihinguriro ihinguriro rigizwe n'ibintu byinshi harimo abayigize abantu hariho ivyuma harimo ivyo bakora hari ivyo bakoresha hakaba n'umutahe n'ibindi byinshi nashaka kwiyumvira bigize iyo industrie musicale nka kujya kwihingurira ni kuvuga rero ko byose ni chaîne engrenage hagize kimwe gipfa byose biba bipfuye bisigura yuko umbaje ikibazo nk'icyo sinogutorera inyishu imwe ngo bishoboke sinzi rero aho ushaka ko nishura tanga uturero dutatu mbo opinion yawe nka zitatu abandi baraza kunganira igituma warubajije uti
intambamyi ubona ku Intambamyi- ruhande rw'abaririmbyi ruhande rw'abaririmbyi. ruhande rw'abaririmbyi bituma umuziki udatera imbere ku baririmbyi honyine Ego, ni ku baririmbyi kimwe honyene. mushobora kuronka inyishu zitatu ndetse zinarenga ubwa mbere mubwejije zitatu ica mbere novuga ko nk'ubumenyi abaririmbyi bafite ubumenyi buke wabonye tugira freestyle ntibigeze dutegutse nuko yatukunda umuziki hari ikintu bita ubumenyi buke dufise nturi abaririmbyi mubwira kubera ko kiretse ubingira cyangwa uyu nyawe nyene twaraciye Mbeko muri wikuramwo. studio twaraciye muri studio gatoya nta mutima ugenda udakoze ku ngoma ni ukubwira ko abaririmbyi benshi bo mu Burundi sibye bose benshi bo mu Burundi nta bumenyi bukwiye bafise barafise impano bakagira n'indoto mugabo ubumenyi ni buke ni bake babufise iyo ni intambamyi ikomeye gose kubera impamvu zibavuyeko n'izindi zitabavuyeko izibavuyeko nuko bamwe muri bo ntibashaka kumenya bazi ko bazi abandi nabo barashaka kumenya mugabo ntibagira ababigisha iyo ni intambamyi ikomeye gose iruta byose kutagira ubumenyi ku baririmbyi ica kabiri barabuze uburyo igihe ninjira ngaha ubuheruka narabonye uburyo waronse nk'umesha amakuru hari abaririmbyi benshi bafise ubumenyi bakagira n'impano mugabo batagira uburyo ni ukuvuga uburyo bufatika ntashobora kuronka amahera yo kuja muri studio yo kugira clip yo kugira entertainment yo kugira label kugira ngo ashobore gutera intambwe ubwa mbere rero urumva ko ari ubumenyi ubwa kabiri uburyo bwo kubikora ubwa gatatu igikomeye ni environnement akoreramo ivyo bibiri biramuraba mugabo ikindi ca nyuma ni kitamuraba mvuze environnement ni ukuvuga ibindi bintu bitamuraba yokoreramo nk'ivyo leta yateza gukora hari ibintu byinshi leta yakoze n'ibindi itarashikako byinshi yarabiduhaye n'icambere yaduhaye ibya droit d'auteur iraduha institution ibita OBDA iraduha na organe de suivi iteza gukurikira ibya OBDA mugabo ugiye kuraba concrètement ico vyavyaye tukakibura kubera iki kubera environnement ntiri favorable uragenda kuri terrain haje abanyamahanga tumaze imyaka tuko turavyidogera ugasanga environnement mu Burundi ihereza akaryo ko guhaya no guhayagiza ibyo hanze gusumba ivyo ngaha ugasanga tuko turitamwe imyikomyo abaririmbyi bakavuga bati ni kubera ko tutaronka umwanya ukwiye ni kubera ko bamisha amakuru batatanga umwanya ukwiye ni kubera ko aba DJs badatanga umwanya ukwiye ku baririmbyi ni kubera ko mugabo wagenda kubiraba ugasanga by'ukuri nk'abamisha amakuru ndakurahiye DJ Fanny nta radio nimwe mu gihugu ni itavuza muri 80% y'indirimbo z'abarundi ça c'est un constat buzoshake mu biharure muzobibona mugabo rero hari ibindi bintu byinshi bituma abo fans baratubesha uvuga ko abo fans batubesha davye nk'abanyamahanga iyo baje ngaha urabona bakomera amashi mugabo aba babuguriye amarido kandi rimwe bakoze byiza gusumbya abo banyamahanga ugasanga ntiberekanye ko bayikunda rimwe bavuga ngo personne n'est prophète chez soi peut-être ngira kubera ari ivyo hari uwo mutima w'urukundo ukugira ngo dushiremwo abandi babigize ingwano mu bindi bihugu bidukikije narinze vuga vyose byaravuze bati dutegerezwa kwerekana yuko dushigikiye umuziki w'u Burundi tukavyerekana mu buryo bufatika iyo habaye ama spectacle y'ibihugu vyabo bagashiramo ingufu nyinshi mugabo ntibabikora uko babivuga barabivuga gusa ku munwa mugabo wagenda kubiraba ukabura hariho na problem ya gestion na organisation irakomeye gose hari abantu bakora ibintu batazi ugasanga nk'umuntu yifitiye uburyo bw'amafaranga niwe agiye kuba
bamwita gute umugestionnaire w'iyo evenement ugasanga niwe abaye agize pub niwe arrangé mu artiste niwe abaye metteur en scène niwe abaye byose kubera iki kwera afise uburyo bw'amafaranga mugabo rero ibihugu bimaze gutera imbere birakunze guhereza akaryo nyene gushobora ibintu Fanny urafise ico ashoboye atawundi muntu ashobora kukwegereza Patrick la même chose Nova la même chose na Savio la même chose muri iki gihugu umunsi twashoboye kumenya ati nakashoboye iki tukakimuha tutitangira itama duti udusaba iki tukabiguha mugabo ubu bose biravangatiranye umu MC akora ubu moderateur akaba umu chanteur akaba umu arrangeur akaba umu leba ntaguciyemo nico kuko bituma n'umuntu adashaka gufata career yiwe ngo ayikurikirane nimbura umu MC ugumura umu MC ucu widevelop abandi ba MC bo mu bindi bihugu bakora gute nimba uvuga ati nandi umu DJ gume ico nico kitura turashaka byose nico bita professionnalisme mu bintu rero bitatu novuga hariyo professionnalisme hariho uburyo bubuze akaba n'ubumenyi butaragera ego kuri cyo turagushimiye cyane Christian turabana mu kiganiro cyacu reka duhe umwanya nawe Patrick Pajo agira icyo yongeye ko mu byo umushinga nawe Christian Savio yashoboye kuvuga ego Savio asa nk'uwabivuze byose mu bisanzwe Savio arahejeje ikiganiro ariko reka tumwunganire tuje en profondeur yabyo kuko yavuze ubumenyi burabuze nta muririmbyi ashobora kuba ari muririmbyi atazi kwandika amajambo atazi kwandika structure ya composition ico ni kimwe arashobora kuba atakizi bijya bivuze Savio aje kuvuga guha uwo wemera uwubona abizi kuko abakompositeri barahari n'abachanteur barahari n'abamusicien barahari nushobora kuba uri umuchanteur ube en même temps producteur ou dicter mu producteur muri studio producteur ari hajya kugira ngo gukorere umuziki wewe ingo uririmbe kumbure badeshifre mu musicien adeshifre arodera amanote iyo kuri muririmbiye hama mu producteur ahingure uyu muririmbi uyu guririmbi n'abarranger barrange wewe ushobora gukora indirimbo wewe uri umutwe umwe hajya ngo umutwe umwe wigira gusa ni wigira inama witera gusara sinzi abazi umugani rero ubumenyi burabutse ubumenyi buke no kutemera abandi kutemera kuko yabivuze ko ari uruganda ni industry umuziki ni industry n'uruganda ni entreprise nini irimo ibintu byinshi harimo abaririmbyi abachanteur harimo aba compositeur abanditsi harimo abahinyanyuzi baba producteur baba arrangeur haribo aba producteur ba produire abaririmbyi sur scène banye n'aba producteur nabo nyene abashobora kuba uri manager cyangwa event manager uri producteur w'umu artiste mu producteur wa événement urumva iyo événement ni production yawe ugurishize ku bafana ninde umukozi si uririmba umukozi wawe ninde ni mu MC umukozi wawe n'umuririmbyi n'umu DJ cyangwa n'abamusicien baza kuvuga izigiriza orchestre batumiye rero ibyo byose ushobora kubikora uri umwe rero bisaba kuba professionnel mu kazi kawe ukamenya uti aha hakenewe nde ninde ari mieux placé ninde azotuma ndonka amafaranga nawe nkamuha ayo yakeneye hama kacaba kuba ponctuel gushira akazi kawe imbere kuba serieux mu kazi kubahiriza umwanya abaririmbyi bacu ibiteramo byacu abanyagihugu bacu nibubahirize umwanya umuririmbyi ramwe ati ingo kuririmba saa 10 akavuga ati je shobora kuza saa 10 nzaza kuza saa 12 saa 11 ngo bafana abakunzi banje nibo baza kuba bashitse ukamenga wuye arazi le nombre exact y'abantu bari muri nyuma no abantu bakuri nyuma ntabuzi barakumva gusa bashaka kubona kuri terrain ubacereje ejo wowe n'uwo mu manager wawe ejo cyo tumusanga aba manager bakora abonita aba producteur cyangwa aba event manager bategura ibitaramo badahamagara abaririmbyi babandi nyene baca bahurumbira guhamagara abaririmbyi bo hanze yabivuze rero hacazi yindi platform ngaha byanse abi wacu batari discipline bari indiscipline badakora akazi kabo nk'aba professionnel reka duhamagare abo hanze icyo kintu uvuze vraiment kirakomeye cyane uwo hanze niramuhamagara azonyubahiriza ko nituzinanye kandi ashaka kuza ko aje no mu gihugu azi ko atari ciwe ashaka kubandanya aryohera kandi abandi bamukunda ngana rero acaza rero niba tumaze kubona ko iyo ugo ruganda ruri mu mafaranga cyo ta regulation hacaza rero amategeko agenga
je ndiko ndinjira mu byo yavuze hariho OBDA ni office bourget de docteur irahari ivyo ni ibintu abarinde tuza kumenya bakamenya amadroit yabo uburenganzira bafise muri rya office ya OBDA n'ikigo ni biro iri hagajya kugira ngo ishire ku murongo akazi k'aba artiste bose aba baririmbye bakina amasinema aba chapa aba top model aba yabagira design byose bya artistique biri harya amategeko bigenga arahari amartike ashaka kuri 10 arenga amacago bashaka 200 sinibuka neza nitegeko ryasinywe itariki 27 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2011 n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza urumva ni article iri ngaho loi ivuga ku droit d'auteur et le droit voisin tous les droits d'auteur n'abarundi bangahe iwacu n'abanyamahanga kubakingira kuko nabo nyene baza ngaha tukabahimba mu mafaranga y'amarundi bakagenda basize biri ku mustari bipanze neza uburundi burashobora gutunga kuri ico gisata nigita gishikirimo amafaranga menshi kandi dushobora no kuriha amakori muririmbye araza akaririmba amafaranga akayatwara iwabo abaririmbye barundi bakaguma bafise inyisha n'ikiza rero ivyo byose ni imyidogo iba ku baririmbye ariko ntibamenya aho byafiriye kuri bande byafiriye ngaha iwacu kugira ngo umuririmbye aze biba bifiriye ngaha iwacu bigafira ku muririmbyi bigafira ku mba producteur bigafira ku ba organisateur bama evenement bigafira bitugwa menshi makuru bigafira ku bafana bigafira kuri terrain ivyuma bikaba installer amasaha 10 igiteramo kiza kuba saa 9 gusanga ivyuma baje kubyinstara saa 12 ibyo byose ni bintu bikwiye gukosorwa kugira ngo abantu babe professionnel umwese mu kazi kije shobora kuinstara just mu technicien ariko nshaka kumenya ko ngo iyi micro iravuga check sound je na check sound ngira je nza kuyivugira ko abatekisi bayimaze kwigira par exemple ndumu MC ndumuririmbyi sinza hajya kutesta guitar yanje imbere y'abafana guitar yanje iri tester bien avant yuko shika kuri scène bakagenda babitunganije je nkaza gusa mvuza ariko hani wacu orchestre iragenda hakazindi gaca yigira jekone gatangura kugira check sound yindi kandi urumva kudebranche ivyuma bakazana ibindi iri byose rero biri ni ibintu bituma ubona ko umuziki wacu urimo gahaze umengo abantu cyangwa bakanashika barijwe ndumva ngo je sindirimba ngo Christian atararirimba umundi yari hajya ngo haririmbe uriya ngo je shobora kurimba imbere yiwe ngo nguje mu underground no ubu akazi ko no kuririmba naho atari kuza bari kuririmba ivyo byose ni ibintu ubona ko bishobora gutuma umuziki wacu urimo gahaze hakosogwa ibi bitera imbere hakaba kandi no gushira amategeko leta bikabihagarukira kujya bavuga bati abana bose b'imyaka 7 batangure mu wa mbere kujya bavuga ati umunyeshuri atuza kuja muri kaminuza afise diplome atayifise naja muri kaminuza umunyeshuri atuzwa kubera aje muri kaminuza afise amanota aya naya kaminuza za leta kunuku zigenga kunuku no mu baririmbye ategereje kubazo ivyo byose umuririmbye mbega akwije ikibwira ngo arije muri statut y'abaririmbye ko tuzi ko hariho karanga muntu bandika ngo karanga muntu uyu n'umucultivateur cyangwa cultivatrice karanga muntu ugasanga akazi métier akaza akora no murimye akazi kanomesha makuru ko narabona umurimbyi n'umwe yanditse ngo fonction cyangwa métier ngo ni chanteur ntabyo ndabona yego sindabona karanga muntu ndetse ko umurimbyi ibyo byose ni kutiyemera twemere abantu biyemera bavuga ati twebwe tukora ibi tuvyemange tubidefend bigira inzira hama tukamishe ugo ruganda rimo amafaranga abantu babeho bareke kwica n'inzara umurimbyi ntazosubire gupfa azira kubura amafaranga yo kuramara ikinini cha malaria twaribonye muri kahise abaririmbyi bagiye barita Imana babura umuti wa malaria artiste akagwara tukagira ama fundraising tukatangura gusabiriza umuririmbi twara mumenye yage mu concert yaravugije yaragize yarakoze ibitaramo bitandukanye yaragiye hanze ashobora kuba afite n'amatrofe ariko karaba ibyo byose kubishira mu gaciro ugasanga ni zero ugasanga yakorewe ubusa iyo myaka yiwe yose hakagera aho tutangura gusabiriza kugira ngo umuririmbi abeho canke avugwe ni platform nyinshi za mutuelle de santé kuba assurer kumenya ibintu byose birakenewe kugira ngo umuntu ubuzima bw'umu artiste bumere neza ibyo byose biri he bipfira muri iyo circuit nakubwiye yo gutemera uyu aziki ndamwegere iryo shure ry'umuziki jewe nziki icyo ntazi mutukure muri chaîne hama tu respecte iyo industry yacu byose neza ko bizogenda neza ego monsieur Alain Nova ego ni sawa
ibibazo wabibaje navyumvise ibyo Patrick uco wobunganira ego ibyo Patrick Pajo niyo nkuru yavuze ibyo Christian Savye yavuze sindi bubibeshuze sindi bihakane kandi sindi bugabanye ko ahubwo byanongere ko utuntu jewe tubiri hanini nibaza mfata nka nyirabayazana mfata kari yo nshimikiro ikintu ca mbere mvuga ku muziki muziki ndundi warabuze akaranga muziki ndundi ngo tumenye umudiho tumenye umuziki wisangije twitu w'abarundi naho bawugerageje ntibashoye kuduza ngo ufate ushike ku rugero nkuko tuvuga ati hari umuziki ngaho muri Congo rumba tuvuge ko hari umuziki wahariya muri Afrika y'u Burengero za Cote d'Ivoire na hehe aho ushobora gusanga hariho karanga muziki karanga muntu nari kuvuga karanga muntu identité y'umuziki ndundi karanga muziki ndundi aho navuga ati ego hari umuziki je nibuka umuntu ejo navugije akaririmbo nicaye ahantu inyange yabahaye inka hanyuma twari twicaranye twari turavuza kuri bluetooth hajemo kabafre ajavuga ngivyo bintu kuravuza nibiki ntarakime yumva kubera kandi umudiho ariwo wari kuranga kandi umurundi wo muntu cyo ni cyambere akaranga muzika ndundi baragerageje abatanguye ibikorwa byinshi byakozwe na ma orchestre nationale ibikorwa byinshi byakozwe na za Keza Mutima Mihigo de Grand Lac indirimbo za akirimwo Jean Christophe Matata nabandi hari abantu bagerageje kurondera neza na neza Afrika nuba nabandi naba Nikiza David baragerageje gutanga uwo muziki mugabo ntiwigeze uronka rero ushika kwico kugo rugero ngo ube identity ube karanga muziki ugira inguvu nyawo kugira ngo abantu bace bawukunda uje mu maraso nkuko umunyakongo yumvise rumba acaba iyo ni yakwetu ku Grand Palais umva ico ni cyambere ibyo navyo kubera ikiboba batashikanye ihangira aho bashaka kushikana ico kibazo nakiyumviriye narigeze no gushaka kwandika igitabo mpeje université ku by'umuziki mugabo mu nyuma ndahindura gato inkora ku bindi mugabo ndavuga nti habaye iki nuko mengo ndikeka neza ko umuziki wagize inkurikizi waronse inkurikizi mbi zakahise ka politike twagiyemwo kugeza igihe ushangura kwitwa utugenegene nutugenege kwa kagwi kw'abantu banaka bo bameze uko ku buryo rero habaye uko naho hariho mu nyuma haje politique gashiraho novuga nti orchestre nationale bakagenda za burayi bakaronka ubushimwe ba Chanjo wa Misi nabandi aronka Molendor nibindi gutyo no mu nyuma harageze igihumengo harabaye kuminimiza kudaha agaciro abantu bano ico gisata cy'umuziki nibaza ko arico gituma mu sinibuka neza umwaka neza mugabo hari mu za 1990 abangabo Leonce na ba Africa Nova baciye bashaka Amicale des Musiciens du Burundi kugira barabe yuko burya muri ishira hamwe ribaho kubera mwamaze kubona ko ari duhaze mushaka gusaba ko two renganurwa ko hubugwa twogororwa biciye miryo shira hamwe hanyuma uko rero uko je nita kumengo umuziki wagize inkurikizi mbi z'ibihe bya politike kumbe twaciyemwe canke se byace bituma bawuha identité uko nuko byace bikifata igihe rero umuziki ucumengo wo ukora canke no ukore rimwe akavuga ati umuziki ukora wize ngaho muri Congo n'ahandi turaza bafite ama licence ama doctorat bakora umuziki neza mugabo kandi turazi n'abandi batize amashuri maremare bandika neza Pajo yabivuze hari uwo wandika hari uririmba turazi abarinzi babaye rurangira na kuyisi bandikiwe indirimbo ivyo rero navyo ndabigaruka kuko birimo bindi bishobora gutuma umuziki ugira ikibazo nagukoreye igikorwa nakwandika indirimbo ntushake kuvyemera ukibaza ko byo hava bikumanura wumvise ikintu ndirimba ari nakayikwandikiye ico tuzi ko aho handi ho urashobora kubura harati ni indirimbo ya Celine Dion umugabo yanditswe na Jean-Jacques Goldman yo yanditswe na naka canke ahandi ugasanga ati nka Chris Brown akavuga ati indirimbo nayandikiwe na fulani umuntu fukanaka rero itwo tubiri nongeye ko kuba mbona mengo umuziki w'u Burundi warabuze inovuga nti akawuranga nyako gaca gatuma bagumbisa bawihurumbira kumbure nabya babandi tuvuga abantu bava hanze bazokora ibiteramo hano
kenshi na kenshi bazana style ziwabo bazana uwo muziki wabo abantu rero ugasanga barahurumbiye kuza kumva ivyo navyo mugavye kuje kuraba bavuye hanze je ndabifatanya n'ukuntu bya bindi nyene umuziki uko izo nkurikizi zose zabayeho badondaguye Christian Savye na Patrick Pajo bica bituma umuririmbyi yabaye hadafise uburyo bukwiye kugira ngo acacho yiha agaciro muri quartier mu kibano bamwemere bamuha agaciro hanyuma aho mugize ko ugezeho nk'umuziki mu biteramo ibi vy'ubu nta muntu azo gutangira 5,000 yamakubona kwirigara ukura gikaranga ivyo tubyumvikane nta muntu azo gutangira 5,000 mwaba muri kumuhurira muri bus miko murasekana aho biragoye kabisa naho yokora umuziki mwiza gute aho rero kandi tunafise n'igisagara gitoyi n'igihugu gitoyi ntusho gukumbura umuntu no nzoja kuraba umuntu dakumbura ga DJ Fanny bica bigora ivyo byose rero ni ibintu byaje bikwegana duhereye yo twahereye bigaca dushika muri ya industrie musicale Christian Savye yavuze isa ni yidahari kuko hari byinshi biyumba bijegajega ikindi naco hari irindi teko ryaje mu nyuma bise loi sur le sponsoring yo nayo rero byari gutuma yo loi sur le sponsoring byari gutuma kumbure wa muririmbyi yaronka cakindi benshi bita ngo showbiz akamenya kugira inzu nziza umuduga mwiza no kwibika kugira abantu baza bamukumbure ntibame babona umwanya n'umwanya urumva rero byo byose rero tubyegeranyije yuko dusanga hari inzitizi zabaye zikomeye kuno muziki ndundi gutyo rero ilowasi ro sponsoring namavuga nti umuti urama wa kino kibazo twama tuko turavuga kenshi je nataka kubivuga muri 2007 niho ngishize ku radio ntango ikiganiro nyezina mvuga nti umuti woca mucyo twita mu kinyamazuru les états généraux de la culture cyotorigwa nyinshi ku nama yaguye cyo bita les états généraux hotumigwamo abantu bose boboneka ko ari bo bagize rya hinguriro ry'umuziki ya industrie musicale Christian karavuga abamenyesha makuru aba DJs aba sound engineer aba n'abandi bose aba producteur aba arrangeur abaririmbyi abanditsi abatamvyi abo bose bashobora kuboneka ko boba bari mu mugwi munini wa industrie musicale bakaja hamwe ego subiye kwibutsa ariko baradukurikirana yuko musanze muziko ndi brand ambassador wa Crown Crown félicitations brand ambassador wa Crown Royal imbere mbona bishajije ego ya birashajije ni nta kumva ni mugabo umwe bwo gukunda iby'iwacu hariho n'izina nze kuvuga z'inyamahanga mugorana abarundi ko habonetse bavuga ati reka natwe duhingura inzoga zacu duhingura amajuice yacu duhingura amatangawizi kugira ngo dusuye kuza kurondera izo hanze ko mengo nibo bonyene bakora kumbure bozo nadushiremo n'ibintu kumbure atari byiza muga byikoreye nga mu Burundi aribo bonyene bavyikoreye bazavuga ati okay abarundi bakunda ibi bameze uko ego tutarandiriye hariho abaririmbyi benshi bakunda kwidoga ngo igituma muziki wacu udatera imbere abakunda kuko uzubona nko muri concert umuririmbyi ari kuri stage ariko aririmba nicyo kintu cyambere kizakimbabaza cyane umuririmbyi ari kuri abantu bari busy na WhatsApp ukamengo telefone nigwiwe urayigendana umwanya wose ugasanga umuririmbyi ari kuri podium tuendelee ama tusiendelee niko kaje bakunda gukoresha murambabarira tuendelee ama tusiendelee ukacubona abantu bari busy na telefone bariko baracapura abandi mengo baje nyene gutembera mengo igikoko cyabaze ntacyo bazi uramegera mugaha haje umunyamahanga agishi ataranashika umu MC yakivuga ngo uwitwa Kanakaraje abantu bose baba bamaze kuba attentif hari ikintu barindiriye urabona icyo nakibagije abaririmbyi bavuga ngo ni kubera mwebwe aba journaliste mutavuza indirimbo z'abarundi icyo kintu wo kimera ku muco gasavye jewe ndasaka ryo kubivuga bwa mbere mu gifaransa nico bita ngo les affirmations gratuites Fanny uzugenda umbwire iradio imwe mu gihugu cy'u Burundi itavuza muziki w'u Burundi ku rugezo rurenza 80% duharure no je narababwiye ko ntayo ndumva mugabo bavuze ngo bari ngo mugabo journaliste ngo ni muzivuza ngo that's why ngo bari ngo bafans batazikunda ngo badukunde jewe muginasubiyemo ndagusubiriyemo hari ijambo mu gifaransa bavuga ngo affirmation gratuite ego Fanny nikanunganire mu frère Xavier Fanny kera
hakiri radio imwe hakiri RTNB kugira ngo umuririmbyi azovuzwe muri RTNB uzobaze baririmbyi basigaye bakurambeye dusigaranye bake ariko uzobaze kuntu byagenda kugira babavuze mu radio ariko uno munsi no muririmbyi asohoye indirimbo uno munsi nyene akisohora ndabizi barayivuza ayisohoye uno munsi akayiguha akakurondera akayiguha wacu wivuza n'ubu ndayivuza umva kunzi ngira linki gusa ndayivuza none wumva zitavuzwa n'abaririmbyi batarakora n'umuntu akija mu débutant ivyo rero ndio ko twebwe turafise uruhara mu kuduza umuziki no mu kuwica kuko tuvuza n'abantu batari bakeneye no kuvuzwa bisigura ko turavuza umuziki Burundi cyane savye yivuze ko ari 80%. Pajo umva nkubwiye nibaza ko ico kibazo kitazosura no kubatswa. Yes, nifuza ko ico kibazo kitazosura kubatswa. Jewe ivyo bintu ndashaka ko ubicisha muri televiziyo yawe ndabisubiyemo nk'umuntu amaze imyaka n'imyaniko akora nta birebire baharure singorane zuko batavuzwa kuvuzwa baravuza je novuga ko natanguye gukora ikiganiro cy'umuziki bakizana umuziki sikera cyane 2007 bazana ku isede ugasanga barakora CD y'abamenyesha amakuru ico gihe bari bagezweho niko no bivuga Christian Savye rabiza na Pajo ugasanga hari CD yanaka kandi abamenyesha amakuru nka babiri bakora ku radio imwe ugasanga bazanya ama CD abiri kugira ngo bafashe mu nyuma turaja kuri flash disk turakora umuziki bakatuzanira yajanye na carte memoire guje nayizanye muri memoire ndibuka nk'abantu aha ikiganiro avuye nk'imwaro canke muramvye yamanutse ati ndayifise muri memoire murakarondera turava kuri memoire na flash disk ubu tugeze ku rugero goroshe haraje na WhatsApp turayikoresha mugabo rero ubu murahagezweho ama link ya YouTube aho hose uravuza ukavuza naka kavuza ku radio bakavuza ku Sharia TV online hari abagakora promotion mugabo rero je ndiko ndibaza ko ingorane nyamukuru tureka gutintane kuvuzwa novuga nti ni ya originalité ko dufisa kantu kabijya none ngaho wo kubaza neza ngaho muri leta ya Congo bafari pupa bakora gute ba Koffi Olomide bakora gute kuko umuziki wabo ni Kinshasa mugabo usanga tunawukunda cyane kuruta ngaho kubera iki wa muziki warakunzwe ko nabo bene data bavukanye muri Congo turabana ngaha benshi Bujumbura cyangwa mu Burundi na mu bihugu bya yase bisigura ko sinabibi rero iyo nguvu ne yari ikwiye gushikwa hariya je kubwi wanje nashaka ko kumunganira hari kinakomeye avuze gikomeye gose bacita la culture musicale akwa avuga ngo we yatanguye mu radio bagira CD je natanguye bagira magneto tuya tu cassette ndibuka yuko cyo givya droit d'auteur ntivyari bwawe muri Afrika nahantu hake hari droit d'auteur bacavuga ngo uburundi na Congo bitandukaniye he abakongomani Fally Ipupa na Koffi Olomide umwaso ya album nta droit d'auteur yari hari fani ndakurahiyemo Kinshasa na droit d'auteur yari hari aso ya album yiwe umukongomani gushika kuri wa mukecuru afise utuvi yirukanga kugura CD canke cassette audio atarinze kuja kuyikoporora wagire copier coller yarashaka kubikora gratuitement ndibuka ku radio hariho n'imico ituzibiye abakongoma kubwo gukunda umuziki w'igikongoma baragura ntibasaba yarayigura ngo uno mwaka bazi bavuga ngo Fally Ipupa yarushije Koffi Olomide kugurisha album menshi l'année qui vient umwaka kurikira ama Koffi agaca kurikira ngaho mu Burundi wazobona umuntu hewe ukora ku radio hewe urangirira kopisha nzogwa 5,000 buririra uriyumvira difference mugabo umukongomani kazi umumama w'umukecuru hano mu Rutoke yavuga ati ntegereza kugura ya album kugira ngo uro mwaka Fally Ipupa cyangwa Koffi Olomide arute umugenzi we urumva nico bita culture musicale arico yise beaucoup plus originalité urumva mu gihe abarundi bazokunda utwabo bakagura umuziki nka kujya bagura icupa rya Amstel cyangwa rya Primus umuntu w'umurundi ntashaka kumara umunsi atanyeye icupa rimwe Christian Savye ntaribagira igico kintu kirakomeye wonsigura gute ko muri mu bwiza hari abantu bahavukiye
bibaza ko mengo yo bari quartier yo muri Zaire kubera iki ni ya kubera ko rwa rukundo Musical. rw'abanyakongomani baba mu bwiza None amakaraoke naho uraba? kuvuza umuziki wo muri Kongo umunsi wose bakawujamo gushika mu adashatse kumva bagaca uyundi bagira muziki. bya bindi bita ngo Jewe- ngo lundi méchant Ah. kubera iki lundi méchant haba umunsi wo gukora akabaja kubera ugukunda Je, umuziki ikindi wawe. kintu Ça va. ikindi kintu originalite n'ivyo irakenewe kugira icyo nita identité bakaba ati ujya muziki umunyamahanga wumvise ujya ni kashe n'abarundi numvise itushe nga bajya n'abakongomani sebene rumba izo zose za bavuza numvise afro jazz ndamenya ko mugiye muri ikindi gihugu numvise reggae ni Jamaica numvise zouk ni hariya muri les Antilles Caraïbes gutyo ibyo yose mu Burundi turabikeneye turakeneye touche originalité y'umuziki wacu babivuze ariko just nibaza ko aricyo kintu nyamukuru cyotuma umuziki udahurumbirwa cyotuma abaririmbyi bataronka mu marshe ngo baje ku isoko mpuzamakungu nicyo kirimo ariko je nibaza ko ari qualité d'abord ukora reggae uri Umurundi ifise ye qualité ni reggae nziza yashobora kuja ku rwego nka reggae zo muri Jamaica none akora reggae wikore neza gusoma mu Jamaica voilà ariko irafise qualité irafise qualité rega hari umuziki kora rero neza bya bindi by'iwacu urabe ko ari byo ukora neza ubyumvisha abantu ariko naho nyene naho yokora ivy'iwacu wibaza ko abikoze nabi bitafise qualité byosha kugwego none abakongomani bose ibyo bakora byose babikora neza cyane kuko bashimisha bose ivyo nibibazo bibiri bidasa urumva cyangwa kuva umuziki mu Burundi akora umuziki yumva ashoboye nk'umurundi na ukore ariko ukore professionnellement awukore urimo ubwenge awukore ukwija ama condition y'umuziki ikivuze paje naguciriyemo byarambaye ko igihe natwara boje naritonze ndabaza abantu banyegereye ati hit twagize kuva mu kwa mbere gushika mu kumunani niza turazishira kumva izo twabonye ko ari amahiti ndimbo zakunzwe cyane twaja mu mabasi kumvira kiravuzwa waja he kumvira kiravuzwa ndavuga ati ziya zose tuzitororokanye ngenda zitwaye ko nari ngiye kubona na nyakwigendera Ruge Mutaba ndavuga ati reka ndagenda zitwaye indirimbo z'abarundi imva izo twe twavuze ngo zizabaye mahiti bivaye n'ubwo wayumva nyene igakubita kumva touch kumva aba mu producer kavuga ati gukora ibi turamwemera aravuza indirimbo ahora akora indirimbo neza ndazitwara nejo bundi kwanza byaranabaye siro ndakuvuga izo za mbere zo narazishikanye mu ndirimbo 40 nagiye ntwaye banyakire mu indirimbo imwe yari koze gute ubwo ntibantahuza simvayo ntanyuzwe none kuri bazaze sibanga cyo gutubira iyo ndirimbo basubirayo ego bakunzi ibiganiro bica kuri DFTV nibaza yuko mwakurikiranye ibyo bano bakura mbere aba inari ribonye mu kumenyesha makuru cyane cyane mu muziki ibyo bagerageje ku intambamyi zitatu zagiye ziraza imbere kugira bashobore gukora ko cyane cyane ku ntambamyi zitatu zituma umuziki wacu udatera imbere reka tugarukize kino kiganiro ngaha tuzosubira kandi mu gice cya kabiri abumva bagiye n'ikiyago cya mbere gusa kandi murabe igice cya kabiri musubire mukurikire igice cya kabiri cya kino kiganiro mwari kumwe na DJ Fanny 257 tuzosubira kandi mu gice cya kabiri n'aba bashinga nahe nyene uko nyene mwabakurikiranye mwababonye